Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese muri kumwe na Françoise Habonayo ndongeye gushimira Imana kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nabahezagire. Urakoze Mana data kubw'uyu mwanya ndi imbere yawe ndakwinginze kugira ngo umfashe ubwo nza kuganiriza bene data ndakwinginze mwami Yesu ureke mpwemu wawe yera arongore kino kiganiro uzobukoze kandi ico ushaka kugishikira abantu bawe mwami ukibashikirize uzobukoze ico nanse kandi ntesheje agaciro n'ibikorwa by'abadayimoni bamwe banka ubutumwa bwiza bamwe bahindura ijambo bakarivuga ukundi ndi imbere yawe ndasabye mpwemu yera arongore kino gikorwa mu izina ryawe ryera Kristo Yesu nabisabye amen. Abakunzi ndasuye kubaramutsa nkuko namaze kubivuga nitwa Françoise kandi uyu munsi numva ngomba kuganira namwe kuvyerekeye uru rugendo turimo rwo kuja mu ijuru. Aha tuvuga Yesu, yataba Yesu nta kindi twovuga nta n'ikindi twoshobora. Imana nishimwe. Muri iyi minsi Yesu yanyigishije kwijambo bita umugeni. Umugeni uziko wakowe uri ngaho urindiriye uwagukoye aza kugutwara. Hariho akaririmbo bakunda kuvuga ngo genda wiyengenga utwaye amabanga y'Imana, genda wiyengenga utwaye amabanga y'Imana, ngo genda wiyengenga utwaye amabanga y'Imana. Umugeni ahari hose akwiye kumva ko akwiye kugenda yiyengenga. Hari impamvu zituma umuntu agenda yiyengenga canke ugendana sinzi ko novuga ngo ugendana ubupfasoni canke ugendana kwirinda. Hari impamvu imwe nuko wa wundi yagukoye yaragushimye ariko ukwiye kwigengesera cane kubera yuko ataragushikana muhira. Urabe ntihagire ikintu kishaka kubuza kugira ngo adahava abivamwo kuko kugukwa ni kimwe ariko kugushikana n'ikindi. Hanyuma ikindi naco umenye yuko buriya waramaze gukobwa amaso menshi cane arakuraba. Hari igihe umuntu yokwibaza ati ubu amaso menshi ntakindaba kubera amaso menshi yandaba kubera yuko agomba kuncagura, ariko ubu amaso yandi akuraba afise intumbero. Afise intumbero kuko bagomba gutanga raporo kuri wa wundi yaza kugucagura, wa wundi yemwe yagukwa. Bagomba kuraba ni hehe wotirigana. Hariho n'abandi bashobora kugenda bakakubeshera kugira ngo wa wundi yagukwa aguhebe. Rero muri ivyo byose dukwiye kumenya ngo Satani umwansi yanka abageni n'igisaha aracahari. Nagize inzozi muri iyi minsi heze, hanyuma n'izo nzozi nizo numva nyene ngomba guhagararako cane kuko nasanze harimwo inyigisho ikomeye. Nabonye ngo turi kumwe ngo n'umuntu kandi uyo muntu nabona ngo ari we yankoye. Hanyuma rero ngo mbona turi kumwe turi babiri anjana kuramutsa abagenzi biwe nkaho tuvugiye bagiye kumpresenta abagenzi biwe. Ngo mbona rero turajanye ngo nari mfise ibintu mu ntoki, sinzi ibyo bintu byari byo nari mfise. Hama rero ngo duhura n'abo bantu acambwira ngo ndabaramutse. Ko nari mfise ibintu mu ntoki nabaramutsa gute? Mbega naca nkororera hasi nsanga rero ngije gutya. Ngo uyo muntu ngo acambwira ngo yewe gaye ngo ivyo uravyubahuka, yumva nyine ndaratangaye kumva yuko nubahutse kuramutsa abantu biwe, abubahwa biwe, ndabagize gutya. Avuze gutyo nca ndahinduka ndamubwira nti nteraba hariho ivyo nari mfise mu ntoki, nteraba nti nico cabinteye. Ahumva akaba abarakavuze. Mbona turagiye dushika imbere duhura n'abandi. Aho hoho twahuye n'umwe mu bigeze kuba abakunzi, umwe
mu bari bigeze kuba abakunzi banje. Hanyuma ubu rero duhura yambaye neza cyane nkaho umenga agomba kunsedwiza avuga ati naho bitakunze mugabo raba nambaye neza raba ameze neza, donc agomba kwatiramo na attention kugira ngo nyene canke ndamuhindukirire. Hama wa wundi turi kumwe ari umufiance wanje arambwiye ati wirinde ntumpebe. Ambwira ko ndavuga ntoya sinshobora kuguheba. Wa muntu naho yanyatira ibingana gute naramuramukije gusa n'urupfasoni nkuko bisanzwe ndarengana. Yongera acanjana ku bandi, abo bandi nabo nabona ari abantu bari abakobwa, nabona bambaye impundu z'igisoda, mbona bafise n'inkoho n'amashapo. Hanyuma rero mbona abo bakobwa bagomba kumbareba bati ngwino kano kazi turimwo n'akazi keza. Mbona bampereza iyo nkoho, bampereza n'iyo nkofero. Ndababwira ntoya. Hanyuma rero mbona nyene ngiye ahandi ndarengana. Ngiye ahandi nshikira ahandi hantu hari abantu benshi cyane basa nkaho umenga bari muri entraînement ya chorale canke hama rero ndababonye abo nabo mu mwanya mbona barankurikiye, kandi ico gihe twari twavanye na wa muntu. Hama mbona barankurikiye, mbona tujanye muhiri wacu. Nkabona je bankurikira mugandi sinanze ko baje muhiri wacu. Mbona rero nshitse muhira nabo ndavye inyuma mbona bankurikiye. Hanyuma nca ndababaza nti kumbe mwari muje ngaha? Ategome. Ndababaza nti none ko nca nirotuva hahandi muhiri wacu ntihari hameze neza aho kwakira abantu. Daboro ni benshi, niba bari benshi nta ntebe nateguye canke ntaki, urumva nyene. Kandi niba ntabivuze muhani hariho abashitsi baza, urumva ko hatari ko kwakira abashitsi. Murindi jambo bisobanurwa ngo niba wewe uri umugeni warakowe, ukwiye kwama witeguye mu buryo bwose, haba ku ruhande rwawe, haba mu nyambaro zawe, haba mu byo ukora, ndetse na hariya uri. Kubera yuko abagenzi ba wa wundi yagukwa barashobora no kuza bakagaza kugira ngo baze kuraba muhiri wanyu hameze gute, bahave baza gutanga raporo kuri wa wundi. Hanyuma rero ndabona sinabakiriye, hama nabakiriye nko mu rugo. Hanyuma rero mbona baciye bari bitekere n'ibyo kurya bikeya byo kurya. Kubera yuko je ntashe kubazimana sinari nabiteguye ibyo ndabazimana. Ariko mbonye basokorora ibyo bariko barafungura, numva ndababaye, numva umenga na vya bindi bikeya nari mfise muhira nari nkwiye kubaha, kuko nibi bafise nibike cane. Rero byose bica binyigisha ngo utwo duke ufise mwene data, utwo nyene ufise uko nyene biri, wakira umushitsi muri ivyo nyene ufise. Nikanguye nca niyumvira kubw'ayo majambo, niyumvira kubw'izo nzozi, ariko nsanga harimwo inyigisho ikomeye cane. Uwadukoye ninde? Uwadukoye ni Kristo Yesu. Yadukoye, twarihanye ivyaha, amaraso ya Yesu Kristo yaratwogeje, ubu turindiriye kwaza kudutora. Ariko hagati aho tukirindiriye kwaza, hariho ico novuga mu Giswahili ngo bishawishi canke ibintu vy'ibigeragezo biza kugira ngo biguteranye na wa wundi yagukwa. Icambere gishaka kuguteranya n'uwagukoye ni iki? Ni urya nyene yagukoye amaze kuraba uko wigenza uko uri. Ashobora kuba uwagukoye yarakuzi, yarakubonye uri mwiza, ariko hari ibindi atazi. Kuko nkuko yambariye ngo ivyo onye urashobora gukora ibintu bimeze gutyo, ivyo bintu urabishobora kubikora, ngo ko ndaramukije umuntu gutya, urabishobora pe. Rero jewe narisobanuye ntiheraba, nicatumye ngira gutya ntiheraba. Ariko hariho umunsi tutazosha kwisobanura, bisaba neza yuko
mu byose naho yaba nari umunyabwenge cyangwa yaba nari mpaye agaciro abo bantu cyangwa yaba mu mutwe wanje nari mvuze nti ibyo mfise mu ntoke nari kubanza akabishyira mu kundi kuboko ko byari gukwigwamo ariko kugira gutya nkabishyira nabo nkamugira gutya ariko kutabimenya cyangwa kutabyitaho jewe numva umenga nibisanzwe kugira gutya kubera nsanzwe mfise ibyo turiko kandi ico nabitewe niki nabitewe nuko umenga jewe pour moi uw'igiciro n'uyu turi kumwe ariko nibagirwa yuko aba nabo bandi ari ab'igiciro kuri we nico catumye ababara cane ingene nubahutse nkagirira ab'igiciro biwe nkabagirira gutya rero bene data uko witeze kwinjira mu bwami ugende wumvira Imana iyo yagukoye kandi ukore uko ishaka kandi uyubahishe aho uca hose haleluya uyubahishe aho uca hose umenye uti hariho ijisho ryo wankoye rirandaba icyo nkora cyose rirandaba uko nitwara rirandaba ntihagire uwo usuzugura kuko uwo usuzugura wese uhava usanga ari umugenzi wiwe bibe bikugarutseko twebwe nk'abana b'Imana tukwiye kwitwara nk'abana b'Imana ukagendana ubutekereje ukagendana ukwicisha bugufi ukagendana imvugo nziza mu bakumva ukagendana umutima w'urukundo ukagendana kugira ngo nababandi bari kubarondera ikintu boza kukurega kwa sobuja bakirondere bakibure haleluya mwijuru aho twiteze kuja nahera kandi data zonezerwa nitwashika mwene data ndakwifuriza kuzoshika kandi umenye yuko ibikubuza cyangwa ibigomba kugutesha ubwo rugendo urimo birahari hariho bya bindi wahozemo hariho bimwe byakurondera kera wari warabinesheje ariko n'ubu ntibirakuva inyuma ntibikureka kuko uracari mu isi ni nk'akarero novuga nti bamwe bari barandondeye ariko ntibikunde n'uyu munsi ntibaraheba kuko uracari mu isi bisobanurwa ngo iki bisobanurwa ngo hariho byinshi byakurondeye ariko ntibyakuronse ariko kuba bitarakuronse ca gihe ntibisobanurwa yuko uyu munsi bitokuronka bobo satani ariko riyase cyane arakobeje ntasubiza inyuma ariko wewe ndakubwiye mwene data wamugavye haleluya wamugavye hanyuma sinico imbere hariho babasoda bamwe bakwereka ati heraba twebwe ubu tumeze neza tumeze uko ibi nivyo bigezweho ibi nivyo vyiza wewe uruwa hehe ukigomba kurongorwa muri ibi bihe tusa bakagukwegesha ibyo barimwo nivyo bagezwemwo nivyo bita ngo ni bya kijambere canke ivyo bita ngo nivyo bigezweho nivyo bigezweho wewe hagarara kuco rico menya uti jewe ndi umugeni n'uwankoye turi kumwe haleluya ubwo Yesu nahari mwijuru ari kumwe natwe araturaba twaba turi twenyene canke twaba turi hagati mu bandi Yesu we urakoze umwami ijisho ryiwe rikugumako aho uri hose rikugumako waba uraho abandi bantu batakubona uwagukoye wewe ijisho ryiwe rikugumako kuko agomba guhakikisha yuko atakintu coza kumucafuriza umuntu wiwe kandi aguma araba kugira ngo arabe yuko ugumura umwizigirwa kuri we aguma araba ariko muhemu yera ndamukunda aguma tubwira inama ati uribuka ntumpebe uribuka naho ushize muri twatundi waho rukunda kera canke twatundi uribuka umwami wacu ntumuhebe Yesu agufashe mwene data hanyuma ikindi wame witeguye mu buryo bwose haba mu gatondo haba ku murango wame witeguye kuko abagenzi canke inshuti z'umukwe wawe z'umwe yagukwa bashobora kukugendera muhira utabazi wewe ariko bobo bazi bakuzi rero twese abamaze gukobwa n'umwami hariho benshi tutazi ariko bo baratuzi ni naco gituma wewe witwa umukristo niwe uri mu kazi ivyamwa byawe bikwiye kuboneka abandi babona bati uriya n'umuntu w'Imana ariko niwihenda ukavuga ngo ahangeze mu gihugu batanzi none rero hinge nigendere uko nishakira
uzaba wibeshe kuko buriya turi ibyete bisomeka. Imana idufashe. None bene data nkunda, yarabaye amajambo nariko ndagomba kubabwira ngo twibukanye twebwe nk'abageni ba Kristo, twitware nk'abageni ba Kristo, twitware nk'abantu b'Imana, tugene nk'abantu b'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome iri jambo Pawulo yandikiye ab'Itesalonike igice cya 2 ku murongo w'7. Haravuga ngo ariko twari duhere ku murongo wa 6 ngo kandi ntitwarondera icubahiro co ku bantu ari kuri mwebwe canke ku bandi, naho tuba twarashoboye kubaremera kuko turi intumwa za Kristo, ariko twaritonda hagati muri mwebwe nk'uko umuvyeyi abungabunga abana biwe, niko twabagirira igishika. Nico catumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza bw'Imana gusa, ariko n'ubugingo bwacu nabwo, kuko mwabaye abo dukunda rwose. Pawulo yariko arabwira ab'Itesalonike, ababwira abamenyesha ingene bavuze ubutumwa kandi bakagenda bitonda, kandi bakagenda bafasha ab'Itesalonike, babafasha nk'uko umuvyeyi afasha abana biwe. Bobo nk'abantu b'Imana bagenze neza, nk'abantu b'Imana ntibitwara nabi. Natwe bene data uko turi muri iyi si, uko tugende nk'abantu data araba akishimira. Mbega wewe uvuga gute muri abo muri kumwe? Mbega data kubonye, mbega agusanga uri umukozi mwiza koko? Agusanga uri umukozi mwiza, canke agusanga uri kuragomba kurya intama, canke agusanga ari ugomba guprofita abandi? Oya, menya uti yaguhamagaye irakugenzura, ikagukurikirana, ikaraba ingene ubayeho hagati y'abantu. Imana ishimwe. Pawulo yavuze ngo bobo ntibatanga ubutumwa bwiza gusa, oya, ngo ariko baratanga n'ubugingo bwabo. Ni gute wonezereza wagukoye? Gira effort yo kuba mwiza no gukora neza kugira ngo data gushime. Pawulo ngo baravuga ubutumwa, ngo kandi ngo baritanga, si n'ibyo gusa, ngo baritanga. Natwe bene data uwadukoye aragomba ko tuba akarorero keza, kandi no mu byo dukora byose tuvuga ubutumwa, twongera dutanga ibyacu, twongera dutanga umwanya wacu kugira ngo umwami avuga ati ndafise umugeni mwiza. Haleluya. Yesu rero abahezagire kandi abagirire neza. N'aya majambo yo kuba umugeni mwiza nagomba ko twibukanya. Umugeni mwiza uzoba mwiza niyagushikana hariya. Intumbero suko twakowe gusa, suko tuba abageni gusa, ariko intumbero nuko dushika kuri objectif, nuko data dushikana mu rugo. Nuko rero ndabifurija kuzoshika mu rugo. Yesu aduhe kunesha ibigeragezo byo kuba umugeni. Haleluya. Ibigeragezo byo kuba umugeni bya bindi bigushawisha, bimwe biza bikwinyegeje utabizi. Wowe gusa fata ati identite yanje, jewe ndi umugeni, uwankoye turi kumwe, naho ibingerageza byoba byinshi, nzoba umwizigirwa kuri uwo nyene gushika umunsi azontwara. Yesu Kristo abahezagire mwese. Tuzosubira. Data abaha umugisha. Amen.